Kristo nashimwe. Yesu Kristo nashimwe. Erega ntimwabonye abantu dufise muri iki gikorane cyo uyu munsi. Dufise abantu bugwaruka gusa. Havuyemwo korale yavuye ku misiyoni no mu kinama, abantu bose baje uyu munsi benshi ni korale y'ugwaruka. Yesu ashimwe. Mwami Yesu abahezagire. Reka rero twumve ijambo ry'Imana. Akanya gatoyi gusa ijambo ry'Imana. Twagomba dushimira Imana Data wa twese yaduhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo guharura 33. Turahera hariya ku murongo wa 38 tumanuke gushika hepfo. Hariya hejuru murabona ahantu hariya hejuru y'umurongo wa mbere hari ahantu havuga ngo indaro z'urugendo rw'Abisirayeli. Ariko ntituza guhera hariya. Turahera kuri 38. Aroni umuherezi aduga uwo musozi Hori abibariwe n'Uhoraho agwayo. Hari mu mwaka ugira 40 uhereye aho Abisirayeli baviriye mu gihugu ca Egiputa mu kwezi kwa 5 ku munsi wako wa mbere. 41 bavuduka kuri uwo musozi Hori basagaza Isalumona, bavudukayo basagaza Ipunoni, bavudukayo basagaza hitwa Oboti, bavudukayo basagaza muri Iye Abarimu ku rubibe rw'Imowabu, bavudukayo basagaza Idiboni Gad, bavudukayo basagaza muri Arumoni Diburatayimu, bavudukayo basagaza mu misozi yo muri Abarimu aharabana n'Inebo, bavudukayo basagaza mu kiyaya c'Imowabu kuri Yorodani aharabana ni Yeriko. Mu gusagaza bagenda na Yorodani bahereye i Betiyeshimoti bageza ahitwa Aberishitimu mu kiyaya c'Imowabu. Reka tubanze tugarukire nga. Iyo musoma mu ijambo ry'Imana mwarumvise bivugwa ngo Abisirayeli urugendo bagize rwo kuva muri Egiputa baje Kanani rwamaze imyaka ingahe? 40. Umviriza 40 niyo urugendo rwamaze. Hano dusomye muri ico gihe bari bashitse ku musozi Hori hari mu mwaka ugira 40 ingahe? Mwasomye ntimwasomye ntimwankurikiranye. Hari mu mwaka ugira 40 ingahe mwabakozi b'Imana? 40. No kuvuga ngo kuva muri Egiputa bagize urugendo rw'imyaka 40. Ariko rero mu mwaka ugira 40 bari bashitse mu gihugu c'Imowabu. Ico gihugu c'Imowabu cari ku nkengera za Yorodani. Kandi kuri iyo nkengera ya Yorodani ico gihugu c'Abanyamowabu cari igihugu kigoye c'abanyabyaha. Murazi Mowabu vyaro yavuyemwo. Ariko ubwo siko ngomba kuvuga uyu munsi. Bari bashitse nk'abantu boba bari hariya mu Kabezi, bari hariya ku Magara, canke bakaduga kuri ya misozi yo mu ntara ya Bujumbura hariya hejuru bakaraba hariya Ikongo bacishije amaso hejuru ya Tanganyika canke hejuru ya Rusizi
kandi bagaca babona iriya misozi y'iremera. No kuvuga ngo bari Mowabu baca baraba igisagara c'Yeriko hakurya, bakavuga bati ngikirya gisagara tuzokwinjira Imana yaduteguriye. Ariko ngira ndababarire rero, nagomba ndababarire, twebwe turi muri kominote y'abaki nyishura abakozi b'Imana. Mbega muri mwishengero ry'abaki ry'abapentekote? Mbe murazi imyaka Pentekote imaze? Pentekote imaze imyaka 90 ibayeho. Tumaze imyaka 90 tubayeho. Nagomba mbaze muri aba bantu bose bari ngaha, umuntu amaze imyaka 90 gorora ukuboko turabe. Nibaza boba barimwo hariya, ngira ngo muri korale y'abamama bavuye ku ntangwa canke mu kinama. Umuntu yoba amaze imyaka 90 gorora ukuboko azungagiza ukuboko turabe. Aha hose ndinda kubaza mbona harimwo abuzukuru n'abakobwa n'aba aha nta myaka na 70 haje. Umviriza, iyo umuntu rero amaze imyaka 90 aba ari umutama. Kandi iyo umuntu ari umutama rero haraho abatanguye kugorama akagenda n'inkoni kubera ivyo yaciyemwo biba ari vyinshi. Ariko ivyo si vyo ngomba kuvuga. Nagomba kuvugana n'abapentekote, urugendo rw'Abisirayeli niko ngomba ko tuvugana gusa, nta kindi tuvugana. Abisirayeli bavuye mu gihugu ca Egiputa maze bagira urugendo rw'imyaka 39, mu mwaka ugira 40 bashika mu gihugu c'i Mowabu. Aho hantu Mowabu bahahuriye n'ibyago bikomeye cyane. Nimwasoma mu gitabo cyo guharura mu gice ca 25, ahantu havuga ngo bashika mu bugaragwa bw'ahantu hitwa Shitimu. Aho hantu bahagiriye ibyago bikomeye. Abantu baracumura basenga ibigirwamana, abantu baracumura baja mu vyaha vy'ubuhumbu, abantu baracumura Imana iraraka, abantu baricwa n'uburake bw'Imana. Umukozi w'Imana Mose ategekwa kwanikira kuzuba abantu bakoze ivyo. Mbere muri ico gihe n'abaherezi, abantu bose baragira ingorane zikomeye cyane. Muri ico gihugu c'i Mowabu bahaboneye bikomeye kandi bamaze kubona iyo baja. Nagomba kwibutsa umukristo wese araha, ari wa kera canke ari wa vuba, igihe wihana ibyaha vyawe wararonse amasezerano uhawe n'Imana. Uravuga ngo uzokorera Imana kugeza gupfa, uzokorera Imana kugeza Yesu agarutse. Ariko muri ibihe Yesu ataragaruka wabivuyemwo, ivyo wari warahevye warabisubiyemwo. Maze rero igihe abantu bari batanguye gucumura, igihe abantu bari batanguye gusubira inyuma, abakozi b'Imana bararemewe, harageraho bigorana. Nagira ndabibutse bimwe ibitangaza bimwe Imana yari yakoranye n'Abisirayeli bavuye muri Egiputa. Nagomba mpere ku kiyaga gitukura. Imana irasatura inzira mu kiyaga gitukura, barajabuka. Baragize urugendo rwo hakurya. Miriyamu n'abari kumwe nawe barashima Imana, baravuza ingoma ko Imana bakijije ikiyaga gitukura. Maze bagize urugendo rwo mu bugaragwa, barabura amazi, baratakambira Imana. Imana ibakurira amazi mu gitandara. Si ibyo gusa, baridodomba ati turabuze indya. Imana ibaha amanu. Baridodomba batuburuma buratwishe. Imana irabaha inyama. Ibintu byose bayisaba barabironka. Ariko mu mwaka ugira 40 baravyibagira ivyo byose. Haraho rero Mose yavuze ngo mwami yararongoye, aba bantu wampaye baranduhije, si jewe nabavyaye, fumunyica mveho jewe. Hanyuma rero Imana iramwitegereza atoya, abanyabyaha nibo bazopfa si wewe. Atoya uwundi munsi rero Imana nayo iraraka, iravuga ati Mose
igizayo aba bantu ndabahonye. Mose yari umuhanuzi w'Imana mwiza cyane. Toya sigaho mana. Babanyegiputa babantu bahariya bumvise ko tujanye mu gihugu gitemba amata n'ubuki, aho hamwe twopfira hano muri ubu bugaragwa bovuga kuri Imana yicana sigaho. Imana irigarura. Ivyo byose byabaye vyiza. Ubundi munsi rero abantu barabura amazi ku gitandara kigira kabiri. Hanyuma rero Imana iravugana na Mose. Mose yari yasubiye kwitakambira. Iravugana na Mose. Genda rero Mose, genda ubarire igitandara kizana amazi. Mbere nakubariye gukubita, ariko ubu ntukubite, ubarire igitandara kizana amazi. Ava imbere y'Uhoraho na ya nkoni yahora akoresha. Ashitse imbere y'ikoraniro acarabatuka. Mwantagondwa mwe mutagondi, mwantakebwa mwe. Ubu rero mugira ngo no umviriza, atangura kubatuka Mose, gutuka ikoraniro ry'Imana. Mwantagondwa mwe, mwantagondi zose mwe, mbega mugira ngo nobakurira amazi muri iki gitandara. Nkaho womengo niwe yari yabahaye y'amazi ya mbere. Muri iyi minsi igoye tugezemwo, abakozi b'Imana bahindutse abantu bakomeye gose. Umengo nibo baganza. Umukozi w'Imana wubu ekada baribagiye ko turabakozi bato bato kwishengera rya Kristo. Hanyuma rero acasimbira kuri ca gitandara Imana yamubariye kubarira, aragikubita. Imana iramureka kirazana amazi. Imana ntimeze nk'abantu. Abantu baranywa, bahejeje kunywa tumviriza ndakubonye. Nawe mwe na mukugwawe ntimuzoshika mu gihugu narahiye basogokuruza ko nzokibaha, kuko ntimwerekanye ukwera kwanje imbere y'iri koraniro. Biratanguye rero. Haheze iminsi nguyo Aroni mukuru we aragiye. Bageze ku musozi Hori, baramugandarira, barabanza bararorera. Hageze igihe barahaguruka baragenda. Umva rero, aha rero iyo abantu bakorera Imana haraho bibaza ko Imana bayikorera nk'ukorera se wabo canke sekuru. Imana irakomeye. Umva, uwundi munsi Imana igendera Mose baraganira. Tumviriza rero, harageze kugenda na wewe, kuko wa Musa ntiwerekanye ukwera kwanje imbere y'ikoraniro ryose. Acaramubarira uko bizogenda. Uzoduga ku musozi Nebo. Mbere uribuka ko mukugwawe Ihori ariho yarangirije. Nawe ndakubarira ngo uduge ku musozi Nebo, hariya ku gasozi ka Pishiga. Hanyuma witegereze igihugu wari warashingiye intahe. Witegereze igihugu narahiye basokuruza ko nzokibaha, ariko nawe ntuzoja buka Yorodani ngujeyo. Mose ngo yaragerageje kuvugana n'Imana, kuko yavugana n'Imana imbona nkubone ingene vyogenda ngo azoshike hariya toya. Oya, umva, nagomba tubanze dusubire mu gice ca 14 cyo guharura, murabe ivy'Imana yari yavuze cagihe bari bagiye gutata. Hanyuma rero bagaca bazana inkurumbi. Hari ibintu Imana yari yaravuze bikomeye. Hariya 14 ku murongo wa 6 haravuga ngo, hariya ku murongo ku gice ca 14 umurongo wa 5 havuga ngo, maze Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari rihakoraniye. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri c'abagiye gutata ico gihugu.
bitantamurira kw'impuzu zabo, babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati igihugu twanyuragiyemwo tugitata n'igihugu ciza c'agahebuza. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi n'igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho kandi ntimutinye bene ico gihugu. Tuzobarya bwa mutsima, icabakingira cabavuyeko, ariko tweho Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntaco mubatinye. Maze rero aya majambo ngaha hantu murashobora no kugenda mugasoma ico gice cose, muzobona ibivugwa muri ico gice. Hari ahandi Imana yaciye ivuga ngo nta muntu n'umwe azoshika muri ico gihugu atari Kalebu na Yosuwa gusa. Banshingiye intahe neza. Nagomba rero tubanze dusome hariya mu gusubira mu vyagezwe murabe. Ico ngomba ko tuvugana muraza kukibona mu majambo yanyuma. Gusubira mu vyagezwe hariho amajambo ngomba ko tuvugana hariya mu gice ca 32 turahera kuri 48. Kuri uwo munsi nyene Uhoraho abarira Mose ati nuduge muri iyi misozi yo muri Abarimu, urinde ushika ku musozi Nebo uri mu gihugu c'i Mowabu aharabana ni Yeriko. Witegereze ico gihugu c'i Kanani nahaye Abisirayeli kw'ishamvu, kandi uzoca utamburira kuri uwo musozi uduze uhamvye abanyu, nk'uko Aroni mukuru wawe yapfiriye i Hori akabahamvye. Kuko mwampemukiye hagati mu Bisirayeli igihe mwari ku mazi y'Imeri bani Kadeshi mu bugaragwa bw'Izini, ntimwerekana ukwera kwanje hagati mu Bisirayeli. Ico gihe uzogitereza amaso, ico gihugu uzogitereza amaso kiri kure yawe, ariko ntuzogeramwo ico gihugu mpaye Abisirayeli. Aha hantu haragumye gatoyi. Abantu haraho bibaza ati ko nakoreye Imana kera, ko navugiye Imana kera, ko namenyekanye kera, ko nabaye rurangiranwa kera, bakibaza ko Imana imeze nkabo. Imana yararahiye kw'abagororotsi, Imana yararahiye kw'abejejwe, Imana yararahiye kw'abayikunda aribo bazoragwa igihugu cayo. Ariko abantu benshi muri iyi myaka barakenyuka, abandi bakagenda bazi yuko tukaja hariya ku mpanda tukaririmba ko abantu bagiye mu ijuru, naho baba barakoze ivyo tuzi ko ari bibi. Imana iragororotse, yaradusezeraniye igihugu twebwe co mu ijuru kandi zokidujanamwo. Ariko rero nagomba ngo tuvugane ahantu muri iyi minsi y'iherezo abantu bariko barava mu masezerano y'Imana, kandi iyo umuntu ahushije amasezerano y'Imana abahushije igitsibo. Mu vyahishuriwe Yohana igice ca 3 umurongo wa 11 haravuga ngo wumire kuco ufise ntihagire ugira gute ugutwara igisibo cawe. Muri iyi minsi biragoye. Nasomye ijambo muri Matayo, Yesu yari karigisha mu nyigisho ziwe zo ku musozi, avuga ngo abari imbere bazoja imbere. Bibiliya ivuga ngo abari imbere bazosubira inyuma, n'abari inyuma baze. Abari barakoreye Imana bikabagora, abari baramenye umushike, abari barahuye n'uruzuba, abari barahuye n'ibibazo bikomeye muri iki gihe bariko barabivamwo. Ariko hariho abanyabyaha ruhebwa bari hari inyuma bariko bihana binjira mu bwami bw'Imana, kandi Imana igacibanyakura ikabanyakurira ubwami.
ariko abandi nabo bari mu mwikomo, bari mu ndondamoko, bari mu idondora ry'intara zabo, bararushe. Imana idufashe iguhe kuramiriza no kubandaniriza icyo wari warasezeranye n'Imana. Si ngombwa ngo mu bigugu naho wowe umwe gusa. Iki gihe ni igihe gikomeye kandi kibi, igihe abantu aho guhezagira bavuma. Nimurabe namwe iri shengero ry'Ibujumbura muri ubu bubwiriza bwa Gahahe, murabona ingene muri beza, murabona ingene Yesu yabagize neza, bavuye mu Kibenga, bavuye mu Kinama, bavuye hariya ku misiyoni. Ariko umuntu akavugira hera ngo Ibujumbura ngo basigaye bigisha iby'aba homosexuel. Murumva abantu babyigisha ngaho? Uwabyumvise nagorora ukuboko turabe. Ibyo ni iki? Ni intege nke. Ni intege nke. Ijambo ryatwugururiye ngaha ryavuze ngo wa musozi we muniniya uri imbere ya Zerubabeli uzosenyuka. Umviriza, muri iki gihe turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi yo kwitegura. Abantu benshi bariko barasubira inyuma. Ubandanire icyo wari warakiriye, ukizigame mu kuboko, ntukirekure, nturaba amajwi yose ahamagara. Umunsi utazi woza wumva inzamba ivuze canke ukarangiza ugapfa, ukaba unyuranye n'ubugingo mu gihe utavyiteguriye neza. Imana idutabare, kuko iyi minsi ibaye iminsi mibi kw'ishengero rya Kristo. Iminsi igoye, iminsi igoye. Nta gusasa karimi muri iki gihe, oya. Ubu iminsi iragoye, iminsi iragoye, iminsi iragoye. Hariho ibintu kuva twihanye tutigeze tubona, turiko turabona umushatsi utanguye guhera. Mu minsi y'iherezo hazokwaduka abacokoranye. Mu minsi y'iherezo hazokwaduka abantu basubira inyuma, abantu bagenda bigira Kristo, abantu bavugishwa ko baza bagiye mu ijuru n'abatararijamwo. Ibyo ni kibazo na Yesu atagiye yishuye, kuko yavuze ngo n'umunsi w'ukugaruka kwiwe nta wuzi atari Imana Data wa twese. Ariko umuntu akubahuka kubera iminsi amaze akorera Imana, akavuga ati wewe uzoja mu ijuru na wewe ntuzoja mu ijuru. Urumva abayigize Imana ntoyi, araza abazoja mu ijuru n'abatazorijamwo. Hariho ibintu bitavugwa. Umviriza rero, mu mwaka ugira 40, uyu mwaka warambabaje cyane. Imyaka 39 birenge biriko biragenda, abantu bafise ivyizigiro, abantu bari ku nkombe ya Yorodani bariko bararaba igihugu basezeraniwe. Ivyizigiro vyagarutse, abantu bamaze kwishimira igihugu barazwe n'abasekuru, abantu bamaze kuvuga ati Imana ntibesha, amasezerano ngayo tugira tuyacakire. Ni Yorodani gusa dutandukanya n'igihugu cacu. Abantu bamaze kubimenya, birahinduka. Ico gihe bari aho hantu hitwa Ishitimu, barakoze ibyaha kugeza naho abaherezi bakora ibyaha. Hanyuma rero igihe Imana yari kwirahana abanyabyaha, baza babona uwundi muntu wo mu bakozi b'Imana yikoreye umunyabyaha w'umugore, amuzanye mu ihema, abandi bariko barapfa. Umuhereza akiri mu ruhande rw'Imana arahaguruka, arazimya uburake bw'Imana. Abo bantu arabatobekeranya. Mwe mubona abantu banikiye kuzuba, mubona abantu babaye imihindigiti kubw'uburake bw'Imana, ariko murabandanya gukora ibidakogwa. Umviriza rero, abantu bose bakunkumukiye muri ubwo bugaragwa aho hafi ya Yorodani bose. Aho hantu hari hateye ubwoba kwe. Reka dusome gusubira mu byagezwe iki gice ca nyuma, dusome mwaya majambo murabe. Muri iki gice ca nyuma 34,
havuga ingene Mose yapfuye. Maze Mose ava mu kiyaya c'i Mowabu aduga umusozi Nebo ashika ku gatwe Pisga aharabana ni Yeriko. Uhoraho amwereka igihugu cose c'i Gileyadi gushitsa i Dani n'ic'Abanafutali cose n'ic'Abefurayimu n'ic'Abamanase ku kiyaga c'iburengerazuba. Amwereka n'Inegebu n'ikiyaya cyo kuri Yorodani ariho haca igihogoro c'i Yeriko, igisagara cyo mu bigazi gushika i Sowa. Uhoraho aramubarira ati ngikiriya gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo ntizogiha urubyaro rwanyu, none nguhaye kukirabisha amaso ariko ntuzojabuka ngo ujeyo. Nuko Mose umusavyi w'Uhoraho apfira ngaho mu gihugu c'i Mowabu nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze. Uhoraho amuhamba mu mwonga wo mu gihugu c'i Mowabu aharabana n'i Betipeyori, ariko ntawuzi imva yiwe na bugingo n'ubu. Mose yapfuye amaze imyaka 120 kandi amaso yiwe ntiyari bwarabe ivyijiji kandi inkomezi ziwe ngo zigabanuke. Abisirayeli bamara iminsi 30 baririra Mose bari mu kiyaya c'i Mowabu. Nuko iyo minsi yo kuririra Mose no kumugandarira irarangira. Maze Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye impwemu y'ubwenge kuko Mose yari yaramurambitse ku biganza. Nuko Abisirayeli baramwumvira bagenza nk'uko Uhoraho yari yabariye Mose. Kandi mu Bisirayeli ntigeze kuboneka uvugishwa n'Imana ahwanye na Mose, uwo Uhoraho yibonanira nawe imbona nkubone. Ntawogereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza Uhoraho yamutumye gukorera mu gihugu ca Egiputa ngo abigirire Farawo n'abamenyekana biwe bose n'igihugu cose, kubw'ububasha n'ibiteye ubwoba byose yakoreye imbere y'Abisirayeli. Mose yari umuntu agororotse cyane kurusha n'ababubu, kurusha n'abakorera Imana ubu, kuko mu bakorera Imana ubu ni bake bibiri yishingira intahe ko babonana n'Imana imbona nkubone. Ariko kuko hari ico hari cyakozwe imbere y'ishengero, Imana iramurahira ati ntuzojayo n'amaguru hariya. Raba ubu wokumva bakoze b'Imana twiyubare, wokumva ijwi ry'Imana rivuga ngo duga umusozi kandi ntugaruka ucupfira hariya, ariko ngo mburabe birya nari narakwemereye kandi ushuhambye abanyu. Mbe wovyifatamwo gute ko Imana itabesha ivuze bivuze? Umviriza, mugiye kubona muri iyi minsi yihereza imbere yuko dutaha ibyago vyinshi bihitana abantu bariko baragarariza Imana. Muzobibona. Jewe sinduvugishwa n'Imana, ariko ndumukozi w'Imana mutoyi. Imana dukorera agasanga ari yayindi twizera uhereye mbere na mbere, igiye kwerekana agahinyuza muri iyi minsi ya nyuma kugira ngo abantu basubire gutinya Imana, abantu basubire kumenya ko Imana ari nkuru, abantu basubire kumenya ko Imana ihambaye. Abazoyikorera muri iyi minsi ya nyuma bamenye ko bakorera Imana ikomeye, Imana itajajura, ariko Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Niyo Mana twizeye. Hanyuma rero ndakunda Imana.